Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yari mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'ubumwe bwa Afrika muri Ethopie ku magenekerezo ya 17 na 18 ruhumu mu mwaka wa 2024 yararonse akaryo ko kubonana na bagenzi we. Rosine Girene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu aratubwira abo umukuru w'igihugu yahaye umubonano. Ni muri iyo ntumbero nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabonanye n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Ethopie aho baganiriye cane kuvyerekeye gusimbataza imigenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'igihugu ca Ethopie be n'igihugu c'u Burundi. Muri uwo mubonano umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Ethopie yarakeje cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kungene ariko arateza imbere cane igihugu c'u Burundi ariko arahindura vyinshi eka aranavuga yuko ari umwe mu bakuru b'ibihugu bimboneza koko bariko barubaka igihugu bacubakira ku mushinge w'intwaro ibereye, umushinge w'ubutungane kuri bose, umushinge w'amahoro n'umutekano, eka umushinge ushimikiye cane ku neza y'abenegihugu harimwo na cane bato bato. Yaravuze ko agiye kubandanya amufata mu mugongo aho mbere kuvyo twari dusanzwe dufashanya n'igihugu ca Ethopie agiye kongereza inguvu na cane mu gukarisha ubwenge abarundi mu bisata bizoshora kumvikanwa be n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imigenderanire. Muri urwo rugendo nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'umunyamabanga mukuru w'isoko rusangi ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko be na Afrika y'Epfo Komesa aho baganiriye cane kungene bandanya borosha urudandazwa hagati y'ibihugu biri muri ako karere, utukarere ka Afrika y'ubuseruko n'akarere ka Afrika y'Epfo. Baraganiriye kandi cane ku nteguro y'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta biri muri uwo muryango yimirije. Iyo nama ikaba izobera mu Burundi aho mbere igihugu c'u Burundi kizoca kirongora uwo muryango aho vyagaragaye yuko Uburundi koko bwiteguye kwakira iyo nama eka no kurongora uwo muryango no kubandanya uterera kugira ngo urudandazwa muri ako karere bworohe eka na cane igisata c'abigenga naco nyene gitera imbere kuko ari naco giteza imbere ubutunzi bw'ibihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'icegera c'urongoye ibanki y'isi mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'Epfo aho nabo nyene baganiriye kuvyerekeye gutsimbataza imigenderanire isanzwe hari hagati y'ibanki y'isi be n'igihugu c'u Burundi bigaragarira cane mu gushikira ibikorwa vy'iterambere mu bisata bitandukanye. Umukenyezi Victoria Kwakwa akaba yakeje cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko ari mboneza koko arakeza eka n'Uburundi bwose ingene buriko burahindura vyinshi cane mwitunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu no gutunganya amategeko mashasha yorohereza abigenga uvyerekeye ubutare, uvyerekeye amasoko ntangaguvu n'ingene bariko barahindura amategeko agenga gutunganya ibikorwa n'ubutunzi bw'igihugu. Ivyo vyose bikaba bigaragara yuko hariho icifuzo kandi n'ihangiro bariko barayishikako yuko itunganywa ry'igihugu rigenda gisunga ineza y'umwenegihugu yo kugwanya ibiturire, bakagwanya kunonora ubutunzi bw'igihugu eka n'ibindi vyose bitazanira neza umwenegihugu. Uwo mukenyezi asanzwe ari cegera c'iyo banki mu karere turimwo yakeje arasongera kandi arashimangira yuko ibanki y'isi igiye kubandanya ishigikira Uburundi kugira ngo ubandanye bwiteza imbere eka bushobora gushika no kuri yambona kazoza y'Uburundi bwishira bukizana kandi buteye imbere mu 2060. Hambavu iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yaronse kandi akaryo kuganira n'abagenzi we barongoye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo be n'igihugu ca Afrika y'Epfo aho baganiye nk'abagenzi kandi nk'abasanzwe bafitaniye imigenderanire myiza ku bisata bitandukanye ingene botsimbataza imigenderanire gufashanya no gufatana mu mugongo na cane ingene bobandanya bafata mu mugongo igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gutsimbataza amahoro n'umutekano
mu gace k'ubuseruko bw'ico gihugu, na cane cane yuko ivyo bihugu vyose bisanzwe vyaramaze kurungika ingabo kugira ngo zishigikire ico gihugu koko kugwanya imigwi y'iterabwoba canke imigwi yose yongabanya umutekano w'abenegihugu. Radio television turagukunda cyane